ikintu cyambe nagomba menyeshe reka mvuge nti abarundi n'amakungu nuko umuziki w'u Burundi uri kuratera imbere ku murindi ku muvuduko udasanzwe ikimenya yamenye Kidumu yatwitangiye yatanguye kuva kera kandi ahari hose ararimba Kirundi akarimba n'igiswahili none rigera bivamo abavuga yuko butera inyuma ni bande ntabo mbona kuko Roriro ntubona ko abandanya aririmba iyo ba utamubesheje urigera wumva ngo Roriro hariho biro yinjiramwo ngo atondamwo ngo akora ibi nibi ntabihari fata Fariyazi umuziki warageze aho umuhereza na studio raba Satbi. Hello bakunzi wa Mijo Talent TV turongeye kubaha mwaramutse namwiriwe bivanye naho muherereye ni fresh mumeze neza ntaco kijya gihe ntaco twari ko turabwira abantu gusa Diamond hamwe na Kidumu bari bambwiye yuko bipfuza kujya gatsima nacumvye rero ince ndagacumba neza nabo baraza baragafungura kuko hari igiteramo bagomba gukora cyo ge nari Nairobi reka ndabe ntuzikikuriza reka ndabe yemwe ikigutuma wonda nurwaye nukenye kandi urubatse mbwira muyo mbyica guciye umutima mbwira imvune mvanose mama jewe mvume mbaga ishuri reka kurira gumya umutima siwe gusa Kidumu reka nanujya mutipe ujya mu Burundi wa mbere wakoloni watu wabaya waliwatesa wana wa Afrika ambia wakoloni saimenea ambia wakoloni saimenea walimuwa Silvanisi Olimpio 63 Togo wakamuwa Johnny Agi 66 Nigeria wakamuwa Johnny twandiho kubgayo Desire batazira Gentil rero ryaje hajya abavyeyi baza kwibarutsa umuvyeyi bakanterura bakabona sindize umwe cyaravuga ngo yonga iki bebe kiri très gentil rero cyarihera ngaho none murubatse canke ntimwubatse je nashaka kugira ngo mushobore ego kubanza kuramutsa kwanza aba bakunzi muce mubabwira nuko mwubatse canke ko mutubatse nuko rero nshuti bagenzi na mwese banywanyi ba Mijo Talent TV turabaramukije tubifuriza amahoro y'Imana abane nanyu murakomeye meze neza barambaje ngo ndubatse ego ndiko ndubaka mu Gatunguru ndiko ndubaka kandi Imana ifashije muri uyu mwaka ishobora kuzoheraheza inyubako ndiko ndubaka ego cyane mbe bakunzi bacu mumva twishuye neza Umviriza ndakubwira serveur banzu rindi ruteme yuko waje kunsaba ntibayizane ego basi ndavyemeye nibayizane rero ndavyemeye kuko ivyo ndagushaka ko naje kugusaba none se nanzu ya musavye yahiye Hello bakunzi wa Mijo Talent TV turongeye kubaha mwaramutse namwiriwe bivanye naho muherereye ni fresh mumeze neza uyu musi rero ni bidasanzwe tubazaniye inkuru idasanzwe ariko iyo nkuru iri mwibanga mutibagiye yuko turi kuri hotel mbega aho kuri hotel tugiye kuyinjira mwibaza ko hari ibiki tutarinjirayo reka tubanze tubibutse muje kuri channel yacu ya YouTube na Facebook mukande subscribe mugire na comment nyinshi mutibagira kugira partage kugira ngo iyi nkuru igere kure reka twinjire turabe ibiri hano hantu hari inkuru idasanzwe twumvise mwiriwe muramahoro ego harakantu nashaka kubibariza hari umuntu numvise ari ngaho umuririmbyi yitwa Gentil byo bari byo umuririmbyi yitwa Gentil by'Imana ego batazira bakoroni ubwo se motive nabonye yambaye akantu uzi yakajone mugamenga yari injenga kweri mwari mumukenereye nari ndamukeneye inkuru nari ndamushaka kumbe wambone yari wenyene cyo ahurazo ko ari mu hoteli hinjira abantu benshi ntushobora kumenya ngo yinjiye wenyene canke binjiye ari babiri nta mukobwa bari humwe ntiwagerageje kuraba abakobwa binjira ngaha ni benshi baje kwinywera gacupa
je numva sinoca mvuga ngo ngo ni naka kweri. Okay, merci. Ichiza nukumbwiye ko hari reka mbandanye amatohoza yiwanje ndabe yuko notora hari. Hello bakunzi mubandanye gukurikirana buke hari nkwidasanzwe niko ndabatohoreza ya nkuru nababwira iri mu banga mu mwanya igirije habona aha bakunzi bacu ya nkuru yari mu banga no muririmbyi adasanzwe mukunda ndabonye hari reka ndamwegere kugira ngo nshobore kumuronka ko amakuru nari nkeneye. Amahoro neza. Amahoro. Muraho mumeze neza? Tumeze neza cyane nkuko ubibona. None nk'ubu musheri wanje yoza asanga wicaye muri ico kibanza. Ariwe nagitegure ukabushitse. Nubona yuko ugomba kongirera nabi. Oya no musigurira ikinzanye. Je ndi umujournaliste mu bisanzwe ndazi katonsha vurira. Sasa madame, jewe mfise utuntu naje gukora ngaha kandi hari umuntu ntegekanje ko aza kuza ngatu yaga ivyacu. Simbona igituma waje hamukacumbwira ngo nguru muririmbyi ngo nibikivyo. Je nabwiye ko ndi umujournaliste ego rero mu bisanzwe naguma ndabasabe akanya gato kugira ngo munyemere tuyage ndababwira ikiri ku mutima wanje. Ufise gute? Byose turavyumvikana. Tirero waje mu rusaku. Ego naje mu rusaku ahubwo byiza ari kubanza ukandabira kuko nta nkuru mbi yarinzanye. Niba kumpera agafana. Wow, ndumvira umuntu mwiza. Mumpera ifana ndabona ko abantu basaba kwinshi. Erega sugusaba no gusabikanya nugusabikanya. Umviriza yenda kubwira. Servere banzu rindi ruteme yuko waje kunsaba ntibayizane. Ego basi ndavyemeye. Nibayizane rero. Ndavyemeye kuko ivyo ndagushaka ko naje kugusaba. None se. Nanzu ya musavye yahiye. Era. Ego ndavyemeye cyane. Nisore mumeze neza. Ego ni fresh namwe ni sawa. Ego ni bonone mwe mwitwa bande mukorera ikinyamakuru cyahe. Murakoze cyane mumbajije ikibazo ciza. Je ku mazina nitwa Odile ndiho kubgayo. Ndi umumenyesha makuru kuri televiziyo bita Mijo Talent TV ikorera online. Mijo Talent TV. Yeah. Oh, ni vyiza cyane. Ego ndabishimiye cyane ndabishimiye bataranzanira ikinyobwa ndumva no ndisanzurana namwe kuko hari abakunzi bacu bo muri Mijo Talent TV bagumye bambaza umuririmbyi bita Gentil Vyimana batazira wa koloni nibaza ko bakubesha Gentil Vyimana sizina ryanje nta naho ndarizi. None mwebwe witwa gute neza na neza? Gusa ndiko ndiyumvira ko papa wawe yoba ari nka papa wanje canke mama wanje atari ikintu bo barakoze kuko jewe nitwa ndiho kubgayo Desire batazira Gentil rero ryaje hajya abavyeyi baza kwibarutsa umuvyeyi bakanterura bakabona sindize umwe cyaravuga ngo yonga iki bebe kiri très Gentil rero cyarihera ngaho. Ego. Okay, ndumva turitiranwa rero nco gituma bavuze yuko twoba turi umuryango. Nukuraba yuko papa wawe atubari papa wanje. Birashoboka byose turabiraba buke ko twabonanye. Ego nifuza kubabona ariko ndababwiye ko nezerewe reka mbanze ndababwire ngo good appetite. Good appetite ntariko ndajya. None ni ay pombe mu Kirundi ni guti ako kanyobwa kabagwe neza. Utisoma rusosi. Wow. Banza wakire kwanza yafana ndakuguriye. Ego merci beaucoup. Nayo umuservera afisa amaso nk'ayagwa gasore. Murashaka kunsukira mu ngaha. Ego sha. Yo. Muservesha uyo. Ego numuntu mwiza. Umuntu mwiza. Nacabaye vraiment. Ukakuza ni fanta yagusa. Ego ni mwiza vraiment kandi si yagusa ndayihawe n'umukunzi. Uyihawe? Ndayihawe n'umukunzi. Nsoma none. Yo yawe cyo bamfunga. Bande bagufunga wamaze kuvuga imbere ya televiziyo nimba ari ni Mijo Talent TV. Odile ndiho kubgayo aremeje icese yuko ari umukunzi wanje. Nibaze ko aho nta birebire
kandi ndabasabe iyi passage muze muyishiremo neza avyema imbere ya televiziyo. None Gentil ko muri ngaha mwenyene byagenze gute? Ubona ni gaje nyene kandi turi kumwe. Oya je ndabasanze muri mwenyene. Bya vrai. Aresi nari jenyene nari kumwe n'Imana na Yesu Kristo na mpwemu yera bari kumwe nanje. None abo woshobora kubatwereka aho bicaye? Sabwe? Woshobora kutwereka aho bicaye uvuze mwari kumwe? Mbura afise ubwenge. Bwinshi cyane. Woshobora kubunyereka? Bon, ubwenge ndabukwerekera mu byo mvuga. Nanje rero uraza kumva mu kiyago cyanje ko ntarongorwa na mpwemu yera na Yesu Kristo n'Imana. Ariko Gentil uri umunyabwenge pe. Ego Gentil none nashaka ndababaze Gentil. None murubatse canke ntimwubatse je nashaka kugira ngo mushobore ego kubanza kuramutsa kwanza aba bakunzi muce mubabwira nuko mwubatse canke ko mutubatse. Nuko rero nshuti bagenzi na mwese banywanyi ba Mijo Talent TV turabaramukije tubifuriza amahoro y'Imana abane nanyu. Murakomeye meze neza barambaje ngo ndubatse ego ndiko ndubaka mu Gatunguru. Ndiko ndubaka kandi Imana ifashije muri uyu mwaka nshobora kuzoheraheza inyubako ndiko ndubaka. Ego cyane mbe bakunzi bacu mumva twishuye neza icyo yishuye si cyane namubajije vraiment je namubajije ko afise umufasha umukenyezi nico nashatse kumenya. Nico rashatse kuvuga ndi mu kiganiro man nivyo rashatse kuvuga yuko noba mfise umufasha nta mufasha mfise ndafise abafundi ni kuvuga iki? Nukuvuga ko bajya bubaka abaede maso nibo bafasha barabirukanye. Bon sico nashatse kuvuga ko mwoba mufise basi umugore. Ugatomora je abarundi bamwe murantangaza kubera iki muca hirya no hino mufise ico mugamije ngurubatse ngurafise umufasha ivyo nibiki umugore ntawo mfise mugabo ndifuze ko nzoronka umuzezwa nzu umupfasoni umunarugo mugabo umugore ntawo nifuza. Ego murakoze cyane kutwishura twashaka tubabaze none ko umva mushaka kuzobishira mu ngiro mukazana umugore umufasoni umuzezwanzu ego mwoba mufise basi umusheri. Sabwe? Mwoba mufise umusheri. Umusheri ni kuvuga mu Kirundi bivuga mu Kirundi umufiance canke umukunzi miko mutegurana kazoza. Umukunzi sinamuronse sione norondera uwundi oya nakuronse vraiment oya ahubwo Imana yamfashije. Oya guma kuri sujet twariko niyo nyene umbajije umukunzi nawe mu ntango ukaba waje uvuga uti ndi hano umukunzi wawe. Ego bakunzi bacu mwamaze kumva umuntu turi kumwe umutumire witeka adasanzwe mukunda mwifuza twarabemereye ko tuzobandanya tubaronderera ibidasanzwe. Uyu munsi rero twaronse Gentil Vyimana yamaze kubaramutsa. Ego hari ibibazo tugomba kumubaza Gentil. Kuri Facebook yanyu hari inkuru nabonye ivuga yuko imbere yuko muririmba mubanza kwicumbira ubugari mukarya mugaha abakunzi. Ego iyo nkuru narayibonye mbega mwashatse kubwira iki abayibonye? Naco kijya gihe naco twariko turabwira abantu gusa Diamond hamwe na Kidumu bari bambwiye yuko bipfuza kujya agatsima nacumvye. Rero inca ndagacumba neza nabo baraza baragafungura kuko hari igiteramo bagomba gukora cyo gihe nari Nairobi. Hari igiteramo bagomba gukora barakarya neza vraiment bararyoherwa barambwira bati Gentil wewe uri udasanzwe donc mu gucumba ubugari cyangwa ubutsima nari kuvuga gaswage mugabo ni hari iwacu ubugari agatsima nduwa mbere vraiment ntawo tunganye ico ndakizi. Ego cyane Gentil none kugira abarinde bagusaba ngo ubacumbira ubugari kandi tubona uri umuntu w'umusore wicubahira ngana uko babikuye kuki? Impamvu nuko jewe ndi imfura mu muryango kwa papa na mama ndi d'ailleurs bon ndiho kubwo Desire bantazira Gentil ndi mwene Nyambere Benjamin wa Kimokozi Etienne wa Kirariye wa ntibarufata ngeza ngaho ndi umuhanza adasomeza amatamateke umuhanza atahanze umwami hama rero nkaba mvuka no kwa ntiyaririzwa Christine. Ego nico gituma bakubwiye ngo icumba ubugari. Navukiye mu ntara ya Bujumbura commune Mutimbuzi zone Gatumba rero hano urubibe n'igihugu cya Kongo mu bintu bijanye no gucumba kwifi turi namba 1
Ego namba moya. Ego ariko uko biri kose twumvise kuri umurundi mu mico y'abarundi hasanzwe yacumba abakobwa sivyo ga bakunzi ba Mijo Talent TV. Rero ndashaka kumenya igituma Gentil yacumvye kandi ari umuhungu angana ku musore w'ubwanwa ku muntu. Ico nokubwira nibaza yuko nukugira ukwiyumvira guke. Ugucumba nta ntamwe vyanditswe muri kahise ku Burundi ko hategerezwa gucumba umukobwa. Ahubwo twari dukwiye guhindura ingendo. Waruzi ko umusore akiri umusore ashobora kwimesera, ashobora kwisasira, ashobora kwiyoza, ashobora kwitekera, nukuvuga gutegura ifungurwa afungura. Mugabo amaze kurongora aca bikimuga. Ucu usanga imfungurwa n'umugore, nukumesa ucu usanga n'umugore, ukuja muri dushe uzamva ngo ntore amazi muri dushe, aca bikimuga. Rero iyo ni ingendo mbi dukwiye guhindura. Ubundi tubita abafasha, muba muje kudufasha ibyo twahora dukora. Ego nukuvuga rero gucumba nivyo nahora nkora, n'umufasha nzoronka nzomucumbira kuko ntazo baje kunkora ibyo je nahora nkora. Ego vraiment ahubwo mbonera akaryo ko kubwira abantu bubatse bafashanye n'abafasha babo. Ego ibikorwa ntavyuriya oya kiretse konsa niho hategekanije ko hazoza haronsa umukenyezi. Mugabo naho nyene mu gihe umukenyezi yagiye ku kazi je ndashobora konsa umwana. Utigute none mbazi. Urashaka konsa umwana umunsi gute urafise amabe mfata amata nkashira mu ibibero nkamuhereza no simba namwonkeje. Gentil turumva bakunzi bacu ba Mijo Talent mwumvise impanuro Gentil ariko araduha n'umuntu mwiza ngo ntimusubire gutana kaza abakenyezi banyu muze muracumba namwe. Yego cyane abasore namwe ngo mwisubireko uko mukora ubuzi mukira imisore niyo mwubatse izanyu muze murabandanya uko nyene mufasha abakenyezi banyu. Ego merci beaucoup. Oya nundabire vraiment ndabira wenda bonura umuntu mwiza merci beaucoup. Ego hama hari ibindi bibazo ngo mambaze Gentil. Ego Gentil mwatubwiye ko mutarubaka ugwanyu kandi mwanatubwiye yuko atana umusheri mufise. Gentil none nta kibazo mwebwe mwa mwarahuye naco mu by'urukundo coba gitumye ino sana n'umunota igera mutarubaka? Urukundo ubwarwo nta kibazo rufise. None nogira ikibazo gute mu rukundo kandi urukundo rwarwo nta kibazo gwigera rugira. Eka none habuze iki ugira ubake? Habuzo tuzokubakana. None ko abakobwa ari benshi bashaka abagabo? Ndangira. Ushaka ndakurangire? Uzobukoze. Kuko kuva na kera narindi hari habaranzi. Hari habaranzi rero wenda kugiza umuranzi. Ariko amaso y'undi ntagushimira umugeni? Amase ya kera ntagiho mu rutaro. Gentil. Reka ico tukivuye ko bakunzi bacu tubandanye. Gentil vraiment iwe nitwabivamwo ariko uko biri kose turayaga kandi turahuza. Ego Gentil mbega turabizi ko musanzwe muri abaririmbyi. Ego twashaka tubabaze mu muga wanyu w'uburirimbyi mwoba mumaze gukora indirimbo zingahe? Kuba no bandazibuka ico mbanza gufata ibiharuro mugabo zirarenga nka 200. Ego muri izo ndimbo zanyu 200 ni yahe yoba yarakunzwe kurusha izindi? Yakunzwe kurusha izindi nibaza yuko ari wa koloni watu wabaya kuko baciye banantazira iryo zina ngo nitwa wa koloni. Urumva ubu ushatse ku ma réseaux sociaux nshatse kuvuga YouTube, Facebook, page ya Facebook, Instagram usanga bantazira ngo Gentil wa koloni. Rero ndakeka ko wa koloni ariyo yoba yaramenyekanye cyane. Mbega Gentil iyo ndirimbo wa koloni urumva ko woshobora gucishiriza ko gato abakunzi bacu kugira ngo nk'abayibagiye wongere uyibibutse? Umbajije nabaho sinishura mbaza neza uvuze ngo urumva ucume ngo si wanje. Ni wawe Gentil twashaka tugusabe kugira ngo uturirimbire iyo ndirimbo. Wakoloni watu wabaya waliwatesa wana wa Afrika. Ambia wakoloni saimenea, ambia wakoloni saimenea. Walimuwa Silvanisi Olimpio 63 Togo, wakamuwa Johnny Agi 66 Nigeria, wakamuwa Alisher Marek
69 Somalia wakamua Adeidi Amani 72 Zanzibar wakamua Richard Latimandraba 75 Madagascar wa Afrika tukanyamaza mukafikiri hatuna akili ambia wakoloni saa imeenea ambia wakoloni saa inaenea bakunzi mwakaririmbye namwe uyu muntu n'umuntu adasanzwe vraiment bakunzi muvugishije kuri ntimwarimo mukeneye munezero nko nezerewe reka tubandanye ikiganiro cacu ego Gentil hari ikindi kibazo numva nobabaza mbega iyo ndirimbo mwayiririmbye kubera iki indirimbo ubwayo irisobanuye mugabo nkamwe wowe utumva igiswahili vyemera imbere ya TV uvuga uti Gentil je nta giswahili nzi naho ndi umujournaliste hama cyende gusobanurira bon ivyo ndashobora kubyemera mu gishingo c'abariko baratwumviriza kuko hari abatumva igiswahili indirimbo ivuga yuko mubwira abakoroni kwigihe cyageze abakoroni baragandaguye incungu intwari za Afrika nico bisobanura mu majambo avunaguye ego murakoze cyane bakunzi bacu ndibaza yuko mwashoboye gutahura ico iyi ndirimbo ivuga hama Gentil twashaka tubabaze ni gute mwiyumviriye kuba abaririmbyi ni gute mwahisemwo uwo mwuga w'uburirimbyi guhitamwo umwuga w'uburirimbyi jewe sinahisemwo narabigizwe ndabigirwa n'Imana niyo yampaye ingabirano impano kuva nk'icakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanje mu ishengero rya Minevame mu Gatumba mu mwaka w'2004 ego bon muri rusangi rero mwebwe muri mu bintu mudatahura ivyari ibyo urumva mwabishizwemwo n'Imana mu bibamwuko nta kamaro na kamwe mu bibonamwo mufa kubibamwo gusa uraraba ntuhavurogota kuko ikintu washizwemo n'Imana nico utahura cyane kurusha ivyo we wigize wabishizwemwo n'Imana Imana ikaguha ingabirano ikaguha impano ubitahura cyane kurusha ujya ashaka kuvyigira uraraba rero usaba ikigongo Imana uvuze nabi oya simvuze nabi ahubwo nayo ndababajije bivanye n'ukuntu mwari mubivuze namwe yego reka tubandanye wakarorero ngaho nyene uvuze ngo nta nyungu ndabibonamo we wenyene mukuza wavuze ngo nariyumviriye ingene je nogiranira ikiganiro na Gentil ndabura warabuza amahoro none yo aho nta kintu wumvamwo Imana yambujije amahoro ati je shaka mpure na Gentil ego turumva ko Gentil nudasanzwe n'umunyamwuka akoreshwa n'Imana ego mwabyumvise ngo ni fire fire ego Gentil none muri ubwo buririmbyi bwanyu nta muririmbyi numwe ku isi yoba hari mwoba mwisunga ndisunga Kidumu ego Kidumu ntananzi mugabo je ndamuzi aranyigisha atazi yukanyigisha nukuvuga indirimbo ziwe zose ntazonzi mugabo ndakunda ingene aririmba bikanyuzuza nkumva ndagiye mu mpwemo ego hariho nk'indirimbo reka ndabe ntuzikikuriza reka ndabe yemwe ikigutuma wonda nturwaye ntukenye kandi urubatse mbwira muyo mbwica guciye umutima mbwira imvune imvano se mama jewe mvume mbaga ishuri reka kurira gumya umutima siwe gusa Kidumu reka nanujya mutipe ujya mu Brown wa mbere ego mwabyumvise ngo yikundira Kidumu kibido kibido kibuganizo ndazi ego na kibase cyanzo hava ndamutaza na kibase je nta numusubirira vraiment no hava umbwira ngo uwundi none neza wamukundiye iki iryo jwi giwe ingene yandika indirimbo z'urukundo uribaza nk'umuntu uzumva ngo ayo mbebasha mava ndayibagira ariyo nkunda gerageza wibuke please ijya ndirimbo ngo urukundo ruzotubera umwungere kwa rukundo rwo kwicitso ruzotubera ubushikiranganje bwo kwivuna abansi
none baranyigaramye yabonye bafise amafaranga aranayaragiye raba ipantaro rigashira ikirato kigahengama rakarara nibidasanzwe yewe akunda kidumu kubi kidumu ndagukunda nukuri kwimana mugabo nukuri urazi kutanzi nawe kidumu frere mugabo je ndagukunda kubi vraiment kidumu ahuri uvyumve ko ukundwa cyane urakundwa cyane ego hama muririmbye ngo basi ngo yona mwegera aha muri East Africa ekaye oya ego twashaka tubabaze mbega kidumu no musikaro umuntu adasanzwe nk'ubu twofate yo kwigira nko mu bindi bintu ivyo kuririmba kabanza kabihagarika gato mbega we ntiwohungabana ko twumva umukunda cyane gusa no musengera kuko ntiyo bari ni daimon ni satani ubwiwe yoba yururutse muri we ego ko ndazi yuko na wenyene guheba umuziki narige urabona hariho kurazira hariho itandukaniro riri hagati yo kurazirana no kurota rero yo no kurazirana narigera ashobora kurazirana ivyo ego ntumuvugira ibitari byo ego cyane murakoze cyane bakunzi bacu ba Mijo Talent TV turabandanije tubiyegereza mubandanye gukurikirana ego uyu mwanya udasanzwe muraryohewe mbega twebwe murabona ko tumeze fresh namwe mubandanye mumera fresh nkatwe ego reka tubandanye tuganiriza uyu mutumire wacu uno munsi uyu muntu wacu twaronse dushaka tumubaze ibibazo byose dufise maka tubitorera inyishu ego gentil twashaka tubabaze ego ko muririmba kandi mukaba mukunda kidumu ariko style kidumu akunda kuririmbamwo indirimbo zanyu twumva mutafise umudiho umwe kandi mumukunda ni kubera ko umukunda ariko nukoresha umudiho wiwe hari indirimbo y'urukundo mperutse gukora vuba ivuga ngo urukundo couple ya mbere mvuga nti uribuka ubwa mbere nkikubona warumanutse ku mwonga kuvoma nanje nariko ndaca amaburi y'ibijumu ndagutera kano mucurasimba umutima wanje ucurasimba nk'umwana basimbagiza mu mugongo burya urukundo rurasosa kurusha ubuki burya urukundo ruraryoha kurusha ikindi rurahimbara rukagutwara mu isi y'abatazopfa vuba aho wumvise aho nataciye kidumu wumvamo ego ndayumvamwo vraiment ucyumva wo nkunda cyane ego waragize ikintu bita collaboration oya nta korabo turagira naho uri umujournaliste ari ibintu bikuvanga oya nta korabo turigira tugira kandi nkaje ndacari hasi ntashobora kunyemerera korabo mugabo ndamukunda vraiment ego cyane twagomba twongere tubabaze mbega ko murabaririmbyi mu bisanzwe twashaka kumenya nta bishasha mudufitiye nta ndirimbo nshasha mufise kugira ngo tube turitegura wewe wansanze ngaha nariko ndategura nariko ndiyumvira ingene nshobora gukora ama image y'indirimbo mperutse gukora ya leta mvyeyi leta nkozi rero aha wanciriyemwo nari muri laboratoire de pense naguciriyemo ego vraiment nabikoze wabikoze kandi urumva ntegezwa kukwihanganira murambabarira wahariwe ego je vous en prie ego twumvise ko yarasanzwe ari mu kazi natubwire neza bishobotse yavuze ngo sinsubire kuvuga ngo bishobotse mba mvuze nabi turamusavye kugira ngo aca ducishiriza ku iyo ndirimbo nshasha ariko arakora iyo ndirimbo nshasha ngomba gukorera ama image ivuga ngo leta mvyeyi leta nkozi erega navyibagiye mbwiye ko nitabira yaga leta mvyeyi leta nkozi yaga oya wewe wonyitsira indirimbo yo tubandabandanya n'ibindi bakunzi ngo ndacara uwanyuma mu byo kuririmba ariko ntacyo mwayumvise indirimbo nshasha ko yadutegurira icyo nicyo twari dukeneye hakuru ego reka tubandanye tumubaza mbega gentil ndiho kubgayo Desire batazira gentil wa koloni twashaka tubabaze mwifuza nko mu myaka 5 mwifuza ko muzoba muri ku rwego nk'ugwahe rungana gute mu myaka 5 iri imbere ubundi umuntu muzima
abeshejweho n'ivyiyumviro n'Imana mu kuturema yaturemye mu vyiyumviro iravuga ati harakenewe turema umuntu mu ishusho yacu rero mu myaka 5 ndifuze ko nzoba ndumuririmbyi mwiza cyane kurusha abandi baririmbyi bose muri Afrika iyi turimo ego mbe umuririmbyi mwiza abameze gute umuririmbyi mwiza abashobora kuba ari umuririmbyi amaze gukora ama concert menshi nka concert yiwe imwe akaba ashobora kwinziza nk'imiliyoni 10 y'amadolari uyu aba ari umuririmbyi mwiza gose ego none kugeza uyu munsi mwebwe muba mumaze gukora concert zingahe ndamaze gukora concert zishika kuri 3 mu ntara ya Ruyigi muri commune bita Kinyinya indi narayikoze muri commune Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura muri zone Maramvya indi concert ndayikora muri Source d'Unir ego mbega ino ibujumbura hagati mu gisagara muba mu dutegurira ryari concert natwe uko tubakunda urasubiye ryajamba ko mudukunda ego ndiko mvugira aba bakunzi ba Mijo Talent ko bakuntumye kuko bagukunda bo vuba bwango nzobibamenyesha mucyo mubibabwira ego gentil twamaze kumva yuko kurikirana umuririmbyi Kidumu tukaba tuzi yuko Kidumu ari umuririmbyi yatanguye kuririmba kuva kera umuririmbyi amazi igihe kirekire aririmba ariko tukaba twumva ko ari ukurikirana hama mu baririmbyi bo mu Burundi kandi biravugwa yuko umuziki w'u Burundi utari kuratera imbere abandi bakavuga yuko uri kuratera imbere mbega gentil wo duha ukuri nyabaki kuri ayo majambo abiri avugwa nicaye wumva wovuga kuri ivyo bintu ikintu cyambe nagomba menyeshe reka mvuge nti abarundi n'amakungu nuko umuziki w'u Burundi uri kuratera imbere ku murindi ku muvuduko udasanzwe ikimenya yamenye Kidumu yatwitangiye yatanguye kuva kera kandi ahari hose aririmba ikirundi akarimba n'igiswahili none arigera bivamo abavuga yuko butera inyuma ni bande ntabo mbona kuko Roriro ntubona ko abandanya aririmba iyo ba utamubesheje urigera wumva ngo Roriro hariho biro yinjiramwo ngo atondamwo ngo akora ibi nibi ntabihari fata Fariyazi umuziki warageza aho umuhereza na studio raba Satbi arafisi izi za Empire umuziki niwo wabahaye rero umuziki w'u Burundi uri kuratera imbere ku rugero rudasanzwe ahubwo twese turiko turaharuka iyo baba twitangiye tutabona ico baronse twebwe tuba turiko turaririmba uno munsi turandika indirimbo z'amahoro indirimbo zo gukunda igihugu indirimbo zo gukunda abakuru b'igihugu babarongoye baratowe none kubera iki tubikora ibyo tubona yuko atanyungirimo umva turi bijuju rero twebwe umuziki w'u Burundi uri kuratera imbere ku muvuduko udasanzwe ego udasanzwe wamaze kumva ko gentil ashigikiye ko umuziki w'u Burundi uri kuratera imbere ku rwego rudasanzwe ego ariko twashaka tumubaze none gentil mu buzima bwe bakundiki ego ndakunda gusenga hama ndakunda kwandika no gusoma ndakunda gusoma ibitabo cyane kandi byakahise hama ndakunda no kwandika hama ikindi naco dushobora kuba duhurije ko n'abahungu benshi canke abagabo benshi ndakunda abakobwa urakunda abakobwa mbega abakobwa ubakundira iki ndabakunda kuko hari ijambo Imana yavuze ngo si vyiza ko umuntu yibana wenyene iki turemera umwana w'umukobwa icyo rero umwana w'umukobwa nishugwe ndabakunda cyane nkabona arenganye nkaryoherwa ariko arakora udukogwa nkaryoherwa nta bindi ndabakundira ndabakunda kuguma ndababona nk'ubiyo bari umuhungu yaje kungirisha ikiganiro atambagije nk'uko babikoze sinari kumwemerera mugabo kubera uri umukobwa nkabanze uko Imana yabaremye kubera muri amashugwe kuko ndakubonye ndaryoherwa ego ndabakunda cyane ego merci none mukunda abakobwa bari bo bose bagufi barebare abinzobe abirabura ube witwa umukobwa gusa none gentil numva ko bizova bikugora bingorera iki none si kiremwe Imana yaremye oya gentil ariko warukwiye kugira shwa ugakunda umwe kubera ko ukunda bose ayo n'amacakubiri muriko murazana mu bana b'abakobwa jewe navuze ko nkunda abakobwa abe mugufi abe muremure abe inzobe abe yirabura abe munini abe tayemaneke bakobwa mwese mu byumve vraiment ndabakunda cyane kandi cyane vraiment ndarisubiyemo ndakunda abakobwa
Ego Janti twumvise ngo arakunda abakobwa. Janti nagomba nongere ndababaze ikibazo ca nyuma. Mbega Janti ko mukunda abakobwa nimwamara kuzana wa muntu muri ko murarondera umwe mwaduhisha mwanka kutubwira ntibizova bigorana mukunda abakobwa. None je abantu murantangaza aho wumvise yuko nkunda abakobwa we wihaye yaheshusha. Mfise umutima w'urukundo je ndakundana sinankana. Rero nta mugore cyangwa umuzezwa nzu azozanya nkisha gukunda abantu kuko gukunda abahungu mba nikunze kuko umuhungu ni jewe nyene mba nikunze mugabo ndakunda abakobwa. Ego Janti turavyumva ariko umenga ivyo bintu ego ntituvyumva neza cyane iyo bukunda bose. Impamvu utari kuranyumva nuko muri wowe harimwo idayimoni y'ubusambanyi uca wumva ngo Janti arakunda abakobwa ukaca wibaza ngo ndabakunda kumva y'ubusambanyi. Weco nico kiko kiraza mu mutwe wawe mugabo ndabakunda kurya Imana yabaturemeye kugira ngo tubakunde niyabaturemeye kugira tubange. Ego Janti byovuze nivyo ariko je nta mwe mu y'ubusambanyi ndimwo iyo bindimwo sinari kukubaza ivyo bibazo byose. Uri kutari kurumva yuko nkunda abakobwa. Nashatse usobanura abakunzi bacu. Uri kuranyankira gukunda abakobwa nka kumumengo ubunyankiye gusambana nabo. Nico kiri mu mutwe wawe. Erega wari gukunda abahungu gakunda n'abakobwa. Ninde nk'ubwo mbunteranye n'abahungu. Niko urukundo gwiza twari kwemera ahubwo wowe uri yankwemo wari kurambwira. Yuko abahungu ndabanka iryo jambo ndigera ndarivuga. Wavuze ko ukunda abakobwa? None si shwa yanje. Hama abahungu nabo nibanyereka ico tuma ndabakunda nkanabivuga nzobakunda ndanabivuge mugabo abakobwa vraiment reka kunyibutsa. Bakunzi bacu wa Mijo Talent TV mbega Janti tumurekure cyangwa je numva tutari kuvana ariko kubw'umwanya muto reka tubike banure tubashimira ko mwashoboye kudukurikirana nukuri byari biryoshe cyane ariko reka Janti inshobore kumuha akajambo kanyuma kugira ngo ashobore kubasezera. Reka sezere abanywanyi ba Mijo Talent TV ndababwira ngo Janti wa Koloni ari kuri Facebook, Janti wa Koloni ari kuri YouTube, Janti wa Koloni ari kuri Instagram, Janti wa Koloni ari no kuri Twitter. Umukeneye mwandikire murondere ubone ibikorwa by'iwaho biri hama ikindi naco Janti ushaka kumuterera amafaranga arashobora kuguhereza rimikashi yiwe ni 69 13 19 55 amazina nindiho kubwiyo Desire ibihumbi jana ndakira amajana 2 uko Imana yo kurongora. Ego murakoze kandi rero nimwibagire kugira subscribe, share, comment hamwe na like kuri Mijo Talent TV. Murakoze.